Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatatu, igenekerezo rya 25 z'ukwicumi umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye kaze ntanakwipfuriza kubandanya uragira umugoroba mwiza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye kaze ntanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura. Utegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye atana kamwe kavuyemwo. Gufyonda sabone ni ukuduha intererano yawe yo kuja turagushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza umwanya ku mwanya. Ano makuru harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi buvuga ko bwagize intambamyi zitandukanye zatumye butarangura imigambi yabwo neza mu gice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2023 gushira umwaka w'ibihumbi 2024. Tumwe mu turorero dutangwa ni uburyo budakwiye kubera ihindagurika ry'ibiciro kw'isoko, hamwe n'abagwizatunga bamwe bateba kubushikiriza ibikoresho babaguzeko. Umushikiranganji wo kwivuna abansi yabivuze kuri uwu wa gatatu aho yariko harashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganji mu gice ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2023 gushira umwaka w'ibihumbi 2024. Nubwo biruko ariko Hareth Tribert Mutabazi avuga ko hari ivyo bashoboye kurangura. Muri ivyo hakaba amenyesha ko abasirikare 18 bamugariye ku rugamba barihiwe ibisabwa mu kwivuza. Yongerako ko impapuro 351 zo kwivurizako zongerejwe ikiringo. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi hari inkuru ibabaje ivuga ko inkuba ihejeje gukubita abantu 13 mu Gatumba, babiri muri bo bacikanye. Ni inkuru y'agacamutwe, ni inkuru y'umubabaro ishavuriraniga. Aho ni kuri uyu wa 25 z'ukwicumi nyene 2023 ku mutumba wa Rubondo muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura, aho inkuba yakubise abarimyi bo mu mirima y'ahitwa mu Bito igihe bari bugamye munsi y'igiti. Nk'uko bimenyeshwa n'umukuru wa zone Gatumba, abasirikare babimenyeshejwe n'umwenegihugu baca banyarukira aho hantu kugira batabare abo barimyi. 11 bajanywe ku bitaro, abandi 2 baracikana. Imana ibakire mu bayo. Nayo mu bindi kandi turi buze kugushikiriza nuko mu ntara ya Kayanza muri komine Kabarore hari umuhungu yishe se bapfa amatongo. Iryo bara ryaguye kuri uwa 24 z'ukwicumi 2023 ku mutumba wa Mugera, aho umugabo w'imyaka 30 yahitanye umupanga atemagura se amuvyara kw'izosi no mu mutwe. Uwo mutama w'imyaka 50 yahavuye yitaba Imana, hakaba yarashikanywe kwa muganga. Insaguye Jean Berekimasi musitanteri wa komine Kabarore akaba avuga ko intandaro y'iyicwa ry'uwo mutama ari amatati y'amatongo. Umuyobozi wa komine Kabarore akaba amenyesha ko nyene ugutema se wiwe yamaze gushikanwa mu gisagara ca Kayanza kubazwa n'inyamiramabi. Musitanteri wa komine Kabarore agaheraheza avuga ko ivy'abana bica abavyeyi bitahora bivugwa mw'ikomine ayoboye. Nayo mu bindi kandi nuko sentare zo mu ntara ya Ngozi zahawe indwi imwe gusa kugira zumvirize abanyororo batumvirijwe. Abo banyororo ni 107 bamaze kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka 6 batarumvirizwa n'abacamanza nk'uko bimenyeshwa na Desire Minani, buramatari w'intara ya Ngozi. Mu nama buramatari wa Ngozi yakoranirijemwo abaserukira ubuzi butandukanye bukorera mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa 23 z'ukwicumi 2023, yasavye abacamanza kwikebuka bikomeye kuko ababitura babidogera cane. Buramatari ngo yamagabisha abarya n'abatanga ibiturire, abakora fraude, hatibagiye abo mu gisata c'ubutungane.
aho amenyesha ko hatazokwihanganira abadatunganiriza neza abenegihugu. Nayo kandi mu gisagara ca Kayanza hoho ntawurekuriwe kubaka adahawe uruhusha na Obuha. Kuva kuri uyu wa 23 Gitugutu 2023, umuntu wese akeneye kubaka mu gisagara ca Kayanza asabwa kubanza kubisabira uruhusha ku babijejwe. Kubaka inzu zigeretse bitangirwa uruhusha habanje gukorwa ivyigwa vy'ikibanza étude géotechnique mu ntumbero yo kwikingira impanuka. Nk'uko tubisanga mu itangazo ry'ikigo Obuha ryo kuri uyu wa 23 z'ukwicumi 2023, ico kigo kimenyesha ko cafashe izo ngingo cisunze igitabo kigenga itunganywa ry'ibisagara, uburaro n'inyubako mu Burundi mu ngingo yaco y'112. Ese ayo gusa? Ayo hamwe n'ayandi makuru ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu bindi kandi nyene nuko u Rwanda rwasibije ukwirukana uwikekwa ko ari inkozi y'ikibi y'Umurundi. Uwo yikekwa ategerezwa kwirukanwa n'u Rwanda ni Jolis Bukeyeneza, akurikiranwa ku caha co kwibisha uruyeri n'ubusuma bw'imiliyoni zirenga 25 z'amafaranga y'amarundi. Kuba yaragerageje kwiyahurira ku rubibe rw'ivyo bihugu bibiri nico gituma nyamukuru higizwa inyuma ukwirukanwa kwiwe. Kuri uwa gatanu mu gitondo, igipolisi kijejwe inkozi z'ikibi no gukora amatohoza ku mpande z'ivyo bihugu bibiri vyari vyahuriye ku rubibe rwa Gasenyi Nemba, Bugesera Rwanda, Kirundo Burundi. Intumbero kwari ukwirukana Umurundi kubw'ibiro bijejwe igendereza mu Rwanda RIB. Jolis Bukeyeneza w'imyaka 30 yahungiye mu Rwanda inyuma yo kwiba imiliyoni zirenga 25 z'amarundi muri Bankobu, aho yakorera mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'Uburundi mu kwezi kwa Ruheshi w'umwaka. Uko akaba ariko vyamenyeshejwe na Thierry Murangira, umuvugizi wa RIB. Yariko hararonderwa n'u Burundi hakoreshejwe Interpol. Uko akaba ariko yongeyeko imbere yo kumenyesha ko uko kwirukanwa kutabaye kugerageza kwiyahura. Jolis Bukeyeneza yashitse ku rubibe aboshe aherekejwe n'igipolisi c'u Rwanda. Igihe imodoka yariko igenda buke buke yerekeza mu kibanza gisangiwe n'ivyo bihugu bibiri, arindiriwe n'isinzi ry'abapolisi b'Abarundi, ibintu vyarahindutse. Amaze kubona ko tugomba tumutange mu minwe y'igipolisi c'u Burundi kubera yarazi amabi yiyemereye ko yakoze harimwo ukwibisha uruyeri, ubusuma bw'amafaranga hamwe n'amadeni menshi hatarariha, yaragerageje kwiyahuza minote zari zimuboshe. Yarakomeretse aca arata ubwenge. Uko akaba ariko vyasiguwe na Thierry Murangira. Igipolisi caciye kimujana ku bitaro vya Nyamata hafi y'urubibe kugira ngo avurwe. Icihutirwa kwari ukumutera imiti. Inyuma yo kumukurikirana vyabonetse ko ataremvye. Twashaka kubamenyesha ko umugambi utahindutse. Niyakira azosubizwa mu gihugu, hasubizwe mu minwe y'abategetsi b'u Burundi, hashirwe imbere y'ubutungane. Uko akaba ariko yaheraheje. Igipolisi c'u Burundi caramugendeye ku bitaro. Twaramubonye aho aryamye mu bitaro kandi twarabonye ko ari we nyene aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi kubera kwiba muri banki. Uko akaba ariko vyashikirijwe abamenyeshamakuru na Frederic Odine, icegera ca komiseri w'igipolisi kijejwe kurondera inkozi z'ikibi i Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi. Igitega irashima uko gukorana hagati y'igipolisi c'u Burundi n'ic'u Rwanda. Ubucuti ni bwiza cane cane mu vyo kugwanya inkozi z'ikibi. Umwe wese ku ruhande rwiwe ntashobora kurera amaboko anahumurize imbere y'inkozi z'ikibi. Yakoze ikibi hakurya mu kindi gihugu. Turahanahana buri mwanya amakuru mu ntumbero yo kugwaniriza hamwe ivyaha mpuzamakungu. Uko akaba ariko ico cegera c'umukuru w'igipolisi mpuzamakungu i Bujumbura yagaragaje umunezero. Yasavye ko hobandanya ugukorana, anemera ko no ku ruhande rw'u Burundi bizogenda neza. Nta nkozi y'ikibi tuzokwakira ivuye mu Rwanda, izofatwa aho izoba iri hose. Ivyabaye. Uwurongoye Bankobu mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi yari yabonye ko hibwe imiliyoni 27 z'amarundi ku cuma gitanga amafaranga ku mugwa mukuru w'iyo ntara.
Kubw'ivyatangajwe ubwa mbere n'uwarongoye iryo shami abimenyesha igipolisi, umukozi azwi kw'izina rya Jolis Bukeyeneza yari yikekwa kandi yari yahunze imbere y'uko igipolisi gitangaza ko yafashwe. Igipolisi c'u Rwanda camenyesheje ko Jolis Bukeyeneza yahagarikiwe i Kigali kuwa ndwi Gitugutu uwu mwaka. Ico gipolisi kiragabisha uwo wese azokora ikibi mu bindi bihugu akagomba kuja kwinyegeza mu Rwanda ko atazobabarirwa. Nayo mu yandi makuru kandi nuko i Masisi muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo abantu bari barataye izabo bariko baragaruka buke buke i Kicanga. Abanyagihugu bari barahunze kubera ubwoba ku munsi wa gatanu wa 15 Gitugutu 2023 mu gisagara ca Kicanga muri groupement ya Bashari Makoto bariko barasubira mu zabo buke buke. Nivyo umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yabonye. Abanyagihugu bavuga ko babonye agahengwe kariko karagaruka muri ico gice ca teritwari ya Masisi muri Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Inyuma y'indwi imwe hari akajagari. Shadrack Paruku ni umwe mu bahungutse. Umumenyeshamakuru wacu yamusanze ku rugo rwiwe kuri uyu wa kane wa 19 Gitugutu 2023, amasaha make inyuma y'ugushika avuye i Mweso aho yari yarahungiye. Asigura ko yagarutse kubera impore iboneka muri ako karere bivuye kubwiwe ku mirwi yo kwigwanako ibandanya icungera umutekano muri ico gisagara. Umunsi ibintu bihinduka nari nafashe inzira nerekeza i Mweso, aho twabaye mu bihe bibi. Maze rero kumenya ko iwacu i Kicanga hariyo abantu naciye mbona ko nogaruka muhira. Uko akaba ariko yasiguye. Ahamagarira kandi abandi banyagihugu batebaganye gutahuka bave i Kicanga no mw'ikambi ya MONUSCO na EAC gusubira mu mihana yabo. Noshobora kubwira ababanyi banje n'abandi bantu bahunze igisagara gutahuka. Dutegerezwa kuza kubandanya ibikorwa vyacu kuko vyose bigenda neza ngaha. Uko akaba ariko yashimangiye. Twobamenyesha ko kuva habonetse ubwoba muri ico gisagara ca Kicanga ku munsi w'Imana uheze, ibikorwa birikwega cane bikaboneka ko umengo hari ubwoba mu banyagihugu baho. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya ubana natwe. Kubandanya kubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Urafyondako hama nyene uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye atana kamwe kavuyemwo. Ndakwifurije kugira umunsi mwiza.